Hai, tunaramukije mwese mudukurikirana kuri ICTV yambo neza mukobya nanje imeze neza muzi fresh nyene jewe no munsi numva meze neza nakareko ni popu ngabo kuri kose ni popu neza rero ngo tumubizi ko mumenyere n'umunsi turi kumwe n'umushitsi kora no munsi sije nagiye ahubwo nazanye umushitsi muri studio iwacu kugira ngo abayagire kugira ngo twumve bijyanye n'intego yacu n'icyifuzo cyacu yuko abajene bose bokwiteza imbere abantu bose twokwiteza imbere nubwo tugashika ku ihangiro y'imbonoka zoza twese tumeze neza uyu munsi rero dufise umushyitsi muri studio zacu kandi penseur. Kandi ça va? Oui, ça va très bien. Umeze neza? Yego ndashima. Ndakuzanye mu gifaransa ndakuzanye ahantu hawe. Ariko umeze neza? Yego meze neza nizera yuko nawe ko baradukurikirana bameze neza kuri ICTV. Yego. Nubaje kubivuga hari kuri ICTV ngirango kuri micro jewe ni Aline Rambona uyu ni Quand le penseur. Quand le penseur ni umwe mu rwaruka ni umwe mu bajene twaba tumenyeye tugenda kuri terrain abantu bariko barakora bariko barabaza bariko barajisha bariko barashona bariko barasiga vernis donc amaactivité atandukanye no munsi rero quand le penseur quand le penseur ni inde muri make Quand le penseur nkuko bariko bivuga sinjisha ibintu canke ngo mbarire ibintu canke ngo sigire vernis oya quand le penseur d'un artiste ndabivuga gute umunyavyese mu kirundi niko bavyita sanzwe nandika amaslam nkayavuga mu ma evenement atandukanye yego nkama bibaye ngombwa tugakorana n'abandi kandika texte tukayishira mu gitabo hagasohoka ari agatabo ariko cyane cyane tubivuga mu ma ceremony rero jewe ndi uwo artiste yandika akongera akabivuga dufite mu gifaransa hariho ibintu tuzi bivugwa cyane byandikwa hariho poeme hariho slam hariho ikindi n'ibiki kugira kibagiye cyane ntacyo nzi wowe muri ibyo ukora iki en fait abantu benshi ntibazi kubikandikanya bibaza yuko ari cyo kimwe kandi agasanga atari cyo kimwe tugiye poeme c'est dans l'écrit non ni mu nyandiko poeme definition nziza ya slam poeme ni mu nyandiko hama slam naho uba ugiye kuri scene imbere y'abantu ukacibivuga slam ni cyo gisomwa cya wari wanditse ari poeme hama ukaba uriko urayivuga imbere y'abantu ni icyo yitwa slam. Sinawe neza itandukanyo riri hagati ya slam na poeme. Poeme c'est dans l'écrit ni ku rupapuro nk'ubutoye urupapuro ugasoma ino poeme umuntu yayanditse neza. Done tuciye duhura kuri scene nkaca mvuga ya texte nyene cette fois niho chamba nkoze slam jewe ndiko ndayivuga nimba nkoze slam cyo gituma rero donc ni interprétation ya poeme interpréter ntufate gusanza muri sigura oya wo kuyivuga ku imbere y'abantu urumva wowe uri kurandika ku rupapuro c'est poeme wa ugiye imbere gupresenta imbere y'abantu ibasa kuko n'umuntu yatanguje slam de Marcus Smith umunyamerika donc bwambere barandika amapoeme bisanzwe kujye bibona aza kubona yuko none kumengo wanditse abantu benshi bitabo bose ntibogomba gusoma ibitabo nta kundi umuntu yo inyanyira kugira ngo n'abantu bariko baranwa agacupa aguma bumvisha ivyiyumviro vyiwe nico gituma mu slam ndashobora kuyivugira muri bar shobora kuyivugira muri evenement abandi bariko baragira ibindi bintu bagafata kanya bakumviriza mugabo yaba ari igitabo ntiwoca ubaha bose ngo soma comme c'est une révolution ya poésie turi ngaho nyene wowe umwe mu bantu bandika poeme ugapresenta slam nabi mwimbaji wewe icyiyumviro cyo kwandika cyo kuba umupoet cyangwa umuslam cyangwa cyiyumviro aho nagikuye nibaza yuko biragoye ariko nibigoye cyane ni
ni impano yikurimo urahiga ngo mbe ngo nayihereye hehe cyane nagiye ugasanga kenshi ntabyo utahuye uko ndavyibuka ndi muri primaire hari ibitabo twigamo guhera mu gatatu byarimo amapoe mucamwe yabona ngo le papa et mon papa ibintu hariya nambari fomi ajya amapoe majeje nagenda ndayabosa hageze ngo turirimbira amanota cyangwa mbari gutambira amanota navuga amapoe hanyuma gushika 6e no muri 7e mbese gushika ngo na 10e harimo amapoe mabije bitaba ajya rero nagenda ndayabona andyohera hamwe ndayafata ku mutwe 8e rero niho nagiye kuzana icyumviro yuko no kwandika mvuga ngo Islam ntayo kandi imenyeteje ndayanditse ningwe kuyandika icyo gihe cyatuma numva no yandika mu ishuri hari ukuntu turiko turiga ama interrogation yose y'igifaransa na Roma yose kuri yose cyane baze yuko nohavura nshobora kwandika poe kubera nanabikunda narimaze gusubirwa nyinshi cyane bibatse no kwandika Afrika kubera niga rero aho twita kuri college kuri lycée communale wala niga nta nariyumva mu yuko ntavize ubwo bushobozi yuko noshobora kwandika poem y'igifaransa cyo bari gike rero anca muri vacances ndamubaza tuze twandike poem arambwira ati oya je no bishobora ariko ntabyo nokora kabisa numva byamwe interesse nta kibazo ndaguma ngaho ntayo nanditse kubera none gushobora navyumva ko ntagira kubishobora 10e rero niho haciye haza ibintu bya club ya communication non violente kwishuri cyangwa ngo tuzogira n'ama competition rero cyane ya vantira kubera nari muri club n'afise amanasi atandukanye y'ibijanye na communication non violente cyane ndandika text ndayanditse umwigisha apreciateur yari umwankadrere muri iyo club na apreciateur avuga ati tuka ego nivyo kubera we wagize iyo motivation sinzi ko noyita motivation icyo cyiyumviro cyo kuba watanguye kwandika c'est bien ariko kubyukuri bintu ntabwo ari poem acaranyandikira iyo nzogira ijanye kugira ngo nzoze ndi referako sinagiye muri competition ko hacaba kwishuri bakapreselectiona kwishuri bazotangura ama processes n'ayandi mashuri ariko naciye ndo nka access kuzanda kurikira abandi iyo bagiye kugira rero izo evenement za communication non violente hama rero mu 11 ngirwa amahirwe nja kwiga mu seminari y'Imuyinga aho nasasanze umwe mu bo twari twarigeze guhurira muri ya competition bantu bose bemera kwazi kwandika amapoem cyanda musangayo yitwa Yipfuza ubu ari muri Kenya niyo yabandanije inuzenya bakaro yayiwe rero acamambera nk'umanto niko novyitwa rero ntangura kwandika text yanje ya mbere natwaye naciye ndayivuga no muri veille culturelle 2016 nuko rero ndabandanya gushika n'ubu naje ndazi ko ari ahantu henshi nagiye mu maevent matandukanye sanga uriyo ukomese umusilamero mbega nibihe bisanga maze kugira umugabo ibisanga nka bibiri umaze kuba usanga umaze kwimetreza neza uretse ngaho mu ntambwe ubonye ubizi bagutumye mu evenement mu competition yana ibisanga bibiri umaze kugira n'ibi icyambere nibaza yuko ni text nigeze kwandika ndiko ndavuga ibintu bijanye na pré-bourse twakwarisimye niyo text nibaza imaze kuntera ubwo text imaze kwandika kuko ça fait son tabac sur les réseaux sociaux shika yaho ibimenyesha makuru bitandukanye bambira ngene gutanga interview ndana kandi nabona yuko bitohava byo icyo ni kimwe hama rero ibindi bisanga nuko amaze gutumirwa no mu ma evenement ashika abiri ntahembwe atahira amakado gusa kandi nagiye ngiyo nibyo nibisanga nibaza ko ari ibyo bisomba ari byo bikatse hanaje ngo iyo poem na sinukimire nicyo mugabo nayo ngo naje yasikiye cyane yego yarasikiye cyane ubundi munsi bizogenda neza ntugira ikibazo sio wakoze gakundwa cyane
Islam nakoze igakundwa cyane abantu mpava ndahihendera kubera ko jya Islam yanjye arakunda gukundwa ku bantu babikurikirana ubwo urumva hariho iyo ubona ati kuko biri kose ndetse n'izindi byamanje naho zaba zibangabanga hari isanga yarakunze Maria Nezima inkuru iyo ncamvuga nsanga amaze kuyivuga ncanirefera ku masene amaze kuyivuga ko bakayikunda nk'ubu mfashe nka lettre Avestine ni imwe mu ma texte yadugize yashoboye kuduza izina Kant le penseur mbese bwa mbere kubera naravanga Emmanuel Kant iki nabibona Kant abantu bakamenya kwiryo rero maze kuja muri Islam ngaha Bujumbura niho iryo zina rya Kant le penseur naciye nshaka kuriduza rirangora rero kuduza uko izina riduzwa n'ibikorwa yusi Itega muri Alliance Française naho narayivugiye barayikunda cyane barambaza iski ibintu c'est quoi mugabo bo kubera nari mvuye nzi nta tutazosubira kubona na vuba nabuze ati reka ndababwiza ukuri ariko babyumvikana umva ntabwo En fait, lettre Avestine ni bijya bavuga ngo ni true story ni ibintu byabaye nibyo naciye nandika kandi byabaye kuri jewe nyene yani nkunda shaka ndetse naye nkunda ku bantu batazi Islam ya lettre Avestine muducishiriza ko nkaga extrait gatoya ndagete ducishiriza Une lettre Avestine. Mon nom c'est Emma Kanté. Bel et bien tu me connais. Aujourd'hui j'ai pas encore du temps pour te dire bonjour. Juste t'annoncer que je pleure. Festine. Cette passade m'a rendu malade. Ce rêve non achevé partiel, je crois pas que c'était réel. J'ai fini par comprendre qu'une fille est sans amour est comme une fleur sans odeur. Mais si je savais que l'amour dégoûte ainsi moi, je ne mettrais pas même une petite goutte dans ma bouche. Vestine. En vérité, la rancœur a bien blessé mon cœur. C'est pourquoi à travers ces vers et ces rimes, je te dis que personne ne me déprime, même belle soit-elle, que dans notre pas à moi une place aussi qui est la tienne. Vestine, à moi tu avais allumé une bougie qui malheureusement enflammait la nostalgie. Tu avais annexé mon cœur, mais tu m'as dit. Uje kuri YouTube channel Kant le penseur Burundi iriho bazoisanga. Kant le penseur Burundi ni channel ya Kant le penseur iriko amapoeme yiwe menshi ashoboka mugende muyaraje. Ariko n'amapoeme atarayi inkundu gusa n'abantu bakunda ibintu bijanye na philosophie shobora kugenda bakaraba le jour de ma mort ni nziza cyane abantu bafise abana barashobora kugenda bakaraba mon fils gushika yaho n'amafaranga nayikoresheje yose arabayampaye yikora mugende murabe poeme ziwe no popora zibazanditse cyane poeme Islam ndamumvise itandukanye byayo mugende murabe kuri Kant le penseur vraiment hariko umuzigisha cyane tugarutse mu kiganiro ariya kandi kanone nibagiye préciser kugira ngo tubyumve neza l'islam c'est la poésie urbaine donc la poésie de la ville et voilà voilà tugarutse gato mu kiganiro cyacu uretse kwandika poeme kuba umusilameur Kant le penseur ni umunyeshuri no kugira shine YouTube yiwe acisha ko amaslame atandukanye biga kuba uri umusilameur bikumana iki merci ni kibazo cyiza cyane kuba ndi umusilameur icyo bimarira cyambere nuko jewe nabigiyemo ari ndabyumva ni passion nabite passion ni umuhamagaro nerekana ko nabyita ikintu rero nyamukuru jewe bikimarira cyambere no gushikiriza ubutumwa abantu bakumva baryohewe
bahomba ari kubakebura bakumva ukabakebura mu buryo bw'ubwenge bwo kubera ko abantu baravuga ati abantu bakunda kudefinisa ngo poème l'islam ashaka kwitiranya na rap. L'islam c'est le rap qui est allé à l'école. Poème l'islam ni yo rap yagiye kwishuri. Yagiye kwishuri rero nukuvuga yuko umuntu yagiye kwishuri c'est il ne dit pas n'importe quoi. En tout cas yaratanga ubutumwa kwigisha iki. Donc numva rero bica bimpa uwo mwanya wo ushobora guhagarara imbere y'abantu benshi abaministre kiki vaye na evenement wagiyemo urafise ubutumwa ari ubwo nko kwitaho abana bwo kugira guhindura education iki ushobora gucishamwo akantu ugasanga urakize ikintu gishobora kugira ingaruka nziza kuri societe tutibagiye yuko ushobora no guturira societe uravuga ufise micro ariko urugusha nyene ntabwo ufise cyane cyo byirinde wambaje mu kindi kintu aho bishikanye merci aho bishikanye novuga yuko birahanshikanye hatari hato kuko hari opportunity menshi maze guhuriramo nk'ama competition banagiyemo turahura n'abantu nk'abana bakama contact igihe rero nizo contact shobora kuba ikindi kiraka cha Islam nk'amafaranga nkishura inzu nkari inzu hama asoma nafungo ariko nyene nta kintu kigaragara cyatari no ngo namaze gukuramo umugure nk'imodoka par exemple cyane mu ngure ngo parcelle kujya ariko navyo turabyizera tuyuko bishobora kubidusha kugira kuko biragoye nko mu artiste sinamera mu Burundi ngo abayeho kuri Islam gusa mugira ashobora kugura opportunité zindi par exemple hariho umuslamese yagiye USA kubera Islam n'ubwo rero sikiraka cyo kugenda gupresta USA bivanye na organisation no gouvernementale ya mutwaye birumvikana yuko umuntu yajezanye amafaranga ni opportunity yaciye muri Islam rero numva nanje rero tuba twizeye izindi opportunity zishobora kurenga ku zo tumaze gubenefisa kandi ufatiye aho ugeze naho wifuza gushika onahari aho nifuza gushika jewe nifuza icyambere muri Islam ikintu cyambere nifuza gurepresenter igihugu muri Islam ndifuza gurepresenter igihugu hamwe nyene ndafise intuzenya ibendera igihugu anitwara avuga ati kabisa uyu agiye guserukira Burundi mumakungu muri Islam kabisa ico kintu ndumva ndagishitse ko cyonjohe ariko rero n'izindi ndoto mbafise zo gusila ibintu nzenya mu marché yo gusilama nk'isome des femmes leaders de au niveau des femmes leaders ijya nta nifuza hajya ko umuntu nkayo marché nkagenda gusilama cyane ubonye ngo habaye isome y'abakuru b'ibihugu hariya mba nifuza kugenda gusilama hajya ahantu nihumva ndabishitse ko navyo byonezera cyane habuze mu Burundi Islam ntibarayitahura bien gushika yaho usanga bijya birakaho kwizera umusilamera kuba mu mutware umva habuze promotion niyo nico novuga iko uke zizobakundisha aka tubishike umva nizo ndo tuba dufise gushika mbega Islam irashobora guteza imbere umuntu ariko arakora yonyine umuntu ariko yego iramuteza imbere umugabo nakivuze mu Burundi turashobora yuko ishobora kubeshaho yonyine nkuko abanyamuziki babayeho bakora umuziki gusa bigashoboka kuba muga Islam ntituragera kuri urwo rugero ariko mu bindi bihugu barabayeho neza cyane kuko nk'umusilamu ari célèbre uwa mitam Grand Corps Malade mu Faransa abafise ama concert menshi usanga afise nk'ama concert menshi mu mwaka azaragira mu bihugu bitandukanye gatona Europe yose menshi donc abayeho bwa Islam hariho rero n'abandi babayeho bwa Islam atari mu bwo buryo bwonyene bwo gukora ayo ma concert kuronka ibiraka byo kugenda kwiyigisha ahandi kugirisha ama formation ibintu nkuko nabo rero bafise ubwo nk'ayo ma concert n'imbuga ziba zibahemba bafise abaforweri benshi
zibahemba natwe ariko rero ni emergence buke baza tuzoshika mu gihugu cifashe natwe vyakunze ni icuka n'ingashike icyo ndangira shike bati ni kihe wifuza kuba warashitseko muri ya mbono katoza igihugu ubundi twifashe mu 2024 ubundi biteye imbere mu 2026 nihe wifuza kuba warashitse aho nifuza kuba nashitse uvyukuri jahano nifuza kuba nashitse mu iyo mbono kazoza duciye muri Islam icyambere jewe negekanya kuba mfise chaîne YouTube yambihemba ngahe sinzi mugabo nkaba anayi make nkaba ndayahemba mvuze make mugabo kubera ntazi ihemba ku rugero rungana gute mugabo ico coco ndazi nzo ndagifise uko deja ubu ndi ku muvuduko ngira n'uwo misubire gushaka gukora ama video menshi yego naho ni kuri jewe nta mvuga yuko mwico gihe nshobora kuzoba ntunzwe na Islam bivanye n'amaformation nzozanagirisha iki n'izindi project zisanzwe na Islam ashobora gutanguza nkuze yukabatanguza evenement izo ziraba ikakwitirirwa urabona aba partenaire kiniki numva nkubaye kweleza bwa Islam nkubaye bwa Islam voilà nkubaye kugira ukora Islam nkubaye bwa Islam namaze kubona kenshi ahantu henshi mafoto na réseaux sociaux ufise ubushimwe nabo ubushimwe umaze guhabwa Islam ubushimwe maze kuronka sibuke ariko nyene byagashimwe nemera yuko kameze neza gusumba ubundi ntabwo ari akantu ushobora gufata nko umuntu samafaranga muri make agashimwe je maze kuronka nuvuga yuko ari agashimwe keza n'agashimwe ko kuronka stage professionnel muri ONG internationale Unyara umuntu ashobora kuba akadukurikirana cyangwa umuntu yoba yarakubonye wewe uri kuri present Islam akumva arabikunze ugashyumva cyane ndabije muri gute ni yihe motivation uriko munaha abandi bana ubundi bwabwo kururaza inyuma yayo kugira ngo wijukire Islam nico ni kibazo cyiza cyane ariko ugwaruka rumaze kuba rumurikirana par exemple moi cyangwa undi akurikirana undi muslimi wawe nibaze ko atora ikintu kimumotive kuko kuba honyene sinzi ukuntu warose nimero yanje amukankontakta nkatsanga cyo nyene numva cyo mumotive yuko nawe yogira umuntu journaliste amubwira ati uzoze dukora ikiganiro en fait niko society bikwize yirinze kwa muganga mukora ikiganiro society bikuzi ibikwize cyo nyene numva cyo mumotive ariko si cyo nyene nakubwiye yuko hari uraronka ukabona amafaranga ikindi naco actuellement turabizi education ntabwo ari kirenga cyane bose mugabo iyo uri umu artiste poète slameur uragira amahoshashe ukidocumenta ugasanga ku by'ukuri kirakorohera kukivuga iyo uri imbere y'abantu uko urakora nk'ibintu bijanye n'ishure canke wagiye gukora ibibazo runaka ugasanga kiratumye cyane baguhaye ijambo ahantu uri ugasanga ukuntu uri kurashikiriza ivyiyumviro barumva yuko atari ibintu watoraguye tukabarumva bifise mu mutwe rero hapari y'ivyo Islam iguha ama contact menshi ashobora gutuma ukora n'ibindi bivuye kuri Islam kuko nk'ubu sinojya gusirama muri presidence apare y'amahera notahana ndazi ko notahana izindi contact zishobora ko umuntu ntaba akora ikintu kimwe tugarutse kuri rya Islam vuga Mantes la c'est une Mantes rero iyi texte Mantes narayigize ariko abantu benshi bayifashe irababaje nka comedy kuko kuntu ndayigira se très artistique ariko rero ijya irimo message nashatse gutanga ni message iri fort ukuntu mbese cyane ko yaje sinjora kwandika text itagira message byarananiye zirabaho mukaje byarananiye message rero nashatse gutanga nuko twogerageza tukareka kuza turihakana abavyeyi bacu kuko Manteze nihaye image y'umukobwa yaje kwiga muri kaminuza
avuye ruguru hama ashitsino aca arinjira mu bintu by'umuziki akora umuziki akoze umuziki abantu baramenya ku manuze ya kuma réseaux sociaux nyine akaba umustar bien akaba iki akaba amafaranga ariko rero hama nanje nishira mu kibanza ciwe cyangwa niyo twacha duha ibindi muntu tabura n'undi muntu akamuresha kubera abona ari smart ukuntu mukamwaza ati abona n'abavyeyi bimeze gute bavuga ati aho umuntu ndamubwira ko mfise abavyeyi zoca mbwira tugende kubara kandi nanje abavyeyi banje ahantu nzi baba n'ukuntu nzi uno mwanya tugiye twacha tubasanga batamesu kabisa yo kumva yuko nta yo kumva ko ico kintu ke ntocamba umusheri wiwe ngo tubandanye yo cambe cyashima rero kuvuga yuko atabavyeyi afise hama rero ashine kuvuga nanje ntacyo byari bintwaye kubera je mbonye ari mwiza nipo icyo bintwaye kandi gwatafise abavyeyi nibisanzwe abantu bose ntibogira abavyeyi barapfuye nibisanzwe yambwiye ko ari orpheline no kuvuga abavyeyi biye barapfuye rero tugize dote abavyeyi barabatumira iki aho bari bo boshikiriza amajambo ariko bacabaza baca babicara inyuma y'abiye protocole baza kubicara inyuma hakujya ko bavumvye hama doti irahera iki ntivyabereye rimwe nkako no mubimenyereye kujumbura dote mariage ku munsi iyo ya mukaranga ku Burundi ntibikunda kubera umunsi imisi rero yarabaye twaragize dote asohora invitation za mariage hama ndonka amakuru yuko afise abavyeyi bose ubwo yamenze izo invitation za mariage bazi bamaze kuziha abantu kuziha mu manegego kuco rero bimforma yuko urubanza ati nahevye nasanze yarampenze nahevye rero ubwo mfashe ingingo yo kuca nigira hanze kuko umuntu yarinze avuga ko atabavyeyi afise umunsi azohura n'abamiliyoneri canke yumva ngo bagiye siporo ngo baje ngo muri vacances umuntu ku by'ukuri ntazovuga ko afise umugabo azofata icyo nta mugabo afise wala nico rero mba ni inkuru iri mu message murakoze cyane mukaje ndashaka kumenya mbega kugira ngo inspiration kugira ngo wandike Islam inspiration ibintu byose birashobora kukwinspira je nk'iyo ntamanteze ni umuziki ni indirimbo yenyese ndakora manteze nkuko nka Reka Vestine nayikoze kubera ko c'était inkuru yariyo byari byo cyane ushobora kubona ngaho nka mon fils nayikoze ukuntu zurumva ngo mu gutanga ubuzi harimo ikimenyane iki n'iki ndabaha iyindi image bumve yuko ivyo bintu navyo nyene bishobora hagera igihe bikarengerwa atari ibyo byonyine twoca turisunga ngo ubuzima batanga ukimenyane iki n'iki oya mu kubutanga ukimenyane d'abord urabanza kuba warize bavyumva maze kuba warize rero bose ntibanganye ibintu kuko urabona nk'uyu umukadrere wanyu nubwo muba muvukana ukabuze ko atavyazi tegerezwa kumuzanira umuntu abanza bimwigisha uwo muntu none wamubazanye abanza bimwigisha eske ntaguca amahera ashaka nuko rero muri mon fils urumva ko nca mvuga yuko umwana wanje iga umva ibishoboka byose bibaho kandi wishishe bugufi uko biri kose isi zokwama ikeneye abantu bafise ikintu bafise mu mutwe ubwo nk'umuntu wozana umuntu yize nani sepa yize igiswahili ngo cumugenda ngo ukora muri regidezo mu mudugane kabiri ya biti bikunda cyambere ndabashimiye kubona bafashe umwanya bakadukurikirana kuri iyi televiziyo ECTV baca bagira rero n'ama subscribe ni byiza cyane bagisangiza abandi kuko hari igihe usanga abandi bifuza kuba abasilamu mugabo bakabura aho babikura kindi naco ni ukubahamagara nanjye baze kuri YouTube channel yanje bagire ama subscribe bansuive hama uwumva yuko bimwetereseje arashobora no kunkontakta hama tugafashanya mu guteza imbere Islam hamagarira rero n'abantu bakurikirana ibintu mbona byita muri entertainment cyangwa utugenegene baze baratwibuka mu ma evenement badutumira kubera iki hatabaho nko ku radio competition ya Islam
hakurya bavuga ati umuziki uno hari avuga ni radio runaka nayo gafise ikiganiro ariho amasilamu ariko arahiganwa uzowambere kuri radio muri Islam azobaronka. C'est bien, birafasha muri promotion. Kumbe urundi munsi dutumire muri ya masome tugende tubona amafaranga tubeho. Nego urakoze cyane. Twari kumwe na umusilamu kandi pastor cyo dusabye ngo kubakurikira kandi kugana kuri channel ya YouTube ya kandi pastor mukamukurikirana mukagira subscribe mukagira j'aime kugira ngo abashe uretse gutera imbere mu masilamu ariko aradeka cyangwa mu evenement ajyamo na YouTube yiwe ishobora kumushikana ahantu heza. Hama tubasaba kubandanya mukurikira ibiganiro bica kuri ICTV mudukurikirana twe muteze imbere kugira ngo tubashe kubana neza kugira ngo mubahwe cyari ikiganiro kibegereza abantu bariko barakora ibintu bitandukanye kugira ngo umwe wese uriko arakurikirana abashe kwigiraho icyo yaje gukora. Hama tubasabye mu kudushigikira murakoze cyane.